Warubizi. Ikaze mu kiganiro Warubizi, bakunzi ba Warubizi, twagarutse tubafitiye ibintu byinshi mbateye amatsiko. Ngewe ugiye kukibagezaho nitwa Jeannette Mugiraneza. Rero mumve mwisanze aho muri hose, mugume ku murongo. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu gifite insanganyamatsiko igira iti ese urugo rushingiye kuri Kristo rwaba rumeze ruti? Ntatinze cyane ndi kumwe n'abashyitsi muri studio bagiye kubibwira. Reka ntangirire iburyo bwanjye, dufite umushyitsi. Murakoze. Amazina nitwa Ntacunzoba Egide, nsanzwe n'umuryango aha muri CLC. Ndanatumira ndi n'umuvuga butumwa hano nyene, ndanatumira abantu kuza kwifatanya natwe mu guhimbaza Imana. Ese dusenga ryari? Watubwira gahunda uko imeze ya CLC? Ku munsi wa gatanu tuba dufise amasengesho no guhimbaza biryoshye cyane. Dutangura 2:00 tukageza 5:00, biba biryoshye cyane. Kwa Mungu naho twinjira ku munsi w'Imana, twinjira 4:00 tuhageza 7:00 canke 7:00 z'umurango, biba biryoshye gose. Ni karibu. Ikaze mu kiganiro bwana Egide. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na Madame Eva. Ndamuvuze izina ariko araza kutwibwira birambuye. Ikaze mwibwira ababakurikiranye. Murakoze mama Jeannette, nanje nitwa Eva Nisabwe, ndi umukristo wo muri CLC nkuko yabivuze, kandi nanje ndongoye departement y'abana muri CLC. Kaze abavyeyi mufise abana, ndabahamagarira kuzana abana mu rusengero, turiga tugasangira ijambo ry'Imana nkuko abavyeyi baba bariko bariga n'abana tuba turiko turiga. Imana ibahezagire cyane. Ikaze cyane mu kiganiro kandi turabishimiye cyane. Mbere yuko dukomeza ikiganiro rero, reka twisunge isengesho kugira ngo ikiganiro cyacu kizagira imbaraga, kizagere kuri benshi, kuko intumbero y'ikiganiro nuko nuguhindura, nugukomeza, kandi tukaba turi kubaka ubwami bw'Imana. Mwadufasha mu isengesho Madame Eva? Amen. Urakoze mwami Yesu, turaguhaye icubahiro. Urakoze kutwemera kongera kuba ngaha kugira ngo tugukorere, tuvuge ivyo washize mu mitima yacu. Senge iki kiganiro kugira ngo buri muntu wese aza kucumva, buri gutwi kose kuza kumviriza, ntibibe juste byo kugura juste YouTube kugira ngo turabe ama image n'amason n'ibindi, ariko mpwemu yera ugende witangira imbere, ukore ku mutima wa buri muntu wese, wigishe amajambo turi buvugira ngaha yose mwami aba yarongowe nawe. Dukomezwe nawe, dukomeze gukurira muri wewe biciye mu byo tugiye kwigira hano. Icubahiro kikugaruke ko ni mu izina rya Yesu tubisenze. Amen. Amen. Yesu aguhe umugisha. Amen. Mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, mumeze neza? Turakomeye. Turashima. Turashima. Amen. Madame Eva. Jendi fit. Mumeze neza? Ndakomeye. Wow. Ego. Nkuko nababwiye rero ikiganiro cyacu kira insanganyamatsiko iragira iti twisunze ijambo ry'Imana. Ese urugo twarusobanura gute? Twisunze ijambo ry'Imana, urugo rwa Gikristo rwaba rwubatse gute? Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro cyane, ese mu buzima busanzwe waba ushatse, waba ufite urugo? Egide. Murakoze. Mu buzima busanzwe ndubatse, ndafise umukenyezi. Imana yaraduhaye n'umwana. Amen. Murakoze. Niba ntabagoye, mwaba mumaze igihe kingana iki mwubatse? Minsi tumaze twubatse, madame hari igihe biba ngombwa ko ndamubaza, ariko yambwiye yuko yanyibukije kuko arakunda kubinyibutsa ko twubatse le 10 décembre 2022. We nujye ubyibuka? Ndabyibagira. Okay. Ariko ndabyibuka ni abinyibutsa, ariko ndabyibuka ni tumaze donc guhera tariki 10 z'ukwa 12
2022 tugira tumara imyaka 3 Itatu. mu yandi majambo Imana ishimwe. turabiriye bitari bike Yeah. Mwebwe Madame Eva nimutwibwire urugo rwanyu rwatangiye ryari? nanje imyaka ndayiriye nubatse muri 2016 le 11 juin no kuvuga amazi imyaka 9 mu rugo turabiriye da ego Oh, nivyo ufite abana? ego ndafise umwana w'umukobwa umwe Eh, mwiza cane ego dusa Imana bien ishimwe. sûr Imana ishimwe. Reka rero tuzamuke ku nsanganyamatsiko yacu iragira iti twisunze ijambo ry'Imana urugo rwiza rwaba rumeze rute? Reka dutangirire kuri wowe. urugo rwiza ni urugo rurongorwa na mpwemu yera niko nobivuga ni urugo rushingiye kuri Kristo ni urugo rushingiye kubona umugenza umupartenere wawe nk'umwana w'Imana mbere yuko aho umugabo wawe yari umwana w'Imana ni ukuvuga kandi ugatahura yuko uwo muntu ni umuntu muhuye akuze ni umuntu muhuye afise imico itandukanye yaretswe gutandukanya n'ukwawe peut-être ugatahura yuko ari umuntu utegerezwa kwiga kandi ukamwihanganira ubifashijwemo na mpwemu yera no gusenga niko nobivuga je niko mbona urugo rwiza ubitahujwe na mpwemu yera icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ese Egide niko uvyumva ibyo Madame Eva amaze gusobanura? Wewe uvyumva gute? nk'uko abisobanuye urugo rwiza ni urugo rufise umusingi canke fondation y'ijambo ry'Imana kandi urugo kugira rube rwiza n'abantu babiri barabigiramo uruhara umwe wese ashaka Imana ku ruhande rwiwe hanyuma ugaca ukombina uko abantu babiri barimo barashaka Imana usanga bagiranye urukundo rw'Imana na rwa rukundo rw'umugore n'umugabo rero ubwo rugo ruca ruba rwiza. Amen. Natangiye avuga ngo urugo twisunze ijambo ry'Imana. Ese hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho kugira ngo tuvuge ngo umukristo agomba gushingira ku ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijambo ry'Imana ni ryo kuri. None hari iki ijambo ry'Imana ribivugaho? Twisunga ijambo ry'Imana nyine hanini kuko nk'abakristo tugendera ku ijambo ry'Imana mu Banyefeso 5:22 ho riradusigurira uko urugo rw'umukristo rutegeza kuba rumeze ariko urwo rugo rw'umukristo rukaba rufise representation rukaba ruserukira ni nka ambassade y'Imana mw'isi. Amen. No kuvuga uri umugabo uri umutwe w'urugo hanyuma umugore nawe ni umubiri umwe n'umugabo. Ijambo ry'Imana rivuga riti abagabo mukunda abagore banyu abagore banyu abagore mwe namwe mwubahe. Igituma Imana yabivuze mw'iyo mvugo no kubera kandi uravye kuri 2:3 yaravuze ati nkuko Kristo akunda ishengero abariko umugabo akunda umugore wiwe hanyuma uko abagore mwishikana imbere y'Imana mukumva murashitse abariko mwubahana abagabo banyu ni kubera iki no kubera umugabo uteza kubaho kingira ukumva yuko ikintu imbere yuko ikibi cyose coza imbere ko gishikira umugore wawe cyo banza kugucako. Amen. Uko niko Kristo yabipanze naco tuca twisunga ugasanga byose umugore n'umugabo bahindutse umubiri umwe. Amen. Uvuze ikintu gikomeye cyane iryo jambo ry'Imana riravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu. Ese wadusangiza ese umugabo yakunda umugore gute? Ese no just kumubwira ngo ndagukunda ese tubwire mu buzima buri réel umugabo yakunda umugore gute? Umugabo gukunda umugore wiwe ni ikintu cagutse. Urukundo si amajambo gusa umuntu abavuga ariko hamwe na hamwe abakenyezi murakeneye kuyumva ayo majambo ariko kandi uburyo ndakwitaho kuko mu rugo umugabo ikintu ca mbere wiyumvira n'umugore vuga ati ririya shugwe
ucumenya ati uwo riha madamu yo vyakira gute donc aho uri hose umugore wawe aba yabaye ubuzima bwawe amen iyo hagize umuntu mushwanira ni waba yashwaniye iyo wumvise ikintu gikenewe ciza c'iterambere uba wifuza ku mugore wawe ari wagishikira ubwa mbere amen donc kuba wumva wo mushira imbere umugore wawe ari waza imbere y'ibintu byarivyo byose ubwo nibwo rukundo umugabo ikindi naco kumukingira nico gituma Imana yaremye abagabo nk'uko yaturemye kugira ngo tube twoshobora gukingira abagore abakenyezi bacu amen amen Yesu aguhe umugisha Murakoze. ndanyuzwe ndumva ikiganiro gitangiye gusa n'ikiri kumfasha reka ngaruke kuri Madame Eva nk'uko bona Egide atubwiye ngo urukundo umugabo akunda umugore ijambo ry'Imana rigakomeza rikavuga ngo mugore wubaha umugabo wawe ese birashoboka kubaha umugabo wawe ese mu buzima bwawe wumva iryo jambo urikoresha gute mu buzima bwawe busanzwe? Merci mama Jeannette ico kintu kirakomeye cyane ahanini abantu turihenda na cane sinzi ngene dusobanura ijambo ryo kubaha umugabo abadamu akenshi tufata ko kubaha umugabo ari kwemera ari kubasumi hari ababisobanura ko ico decision yose umugabo azana utegezwa kuyakira mu rugo hanyuma kandi hakabaho n'abandi bavuga bati no ahubwo muricara mukumvikana mu bugwaneza mu rupfasoni nimba ari co wumva kije kidahuye n'ibigomba kuvugwa cyangwa gukogwa ukamubwira uti mushinga naye wanje kusiko twari dukwiye kubigira nkuko batwita bafasha urumva hanyuma hakabaho kandi n'abandi bumva yuko bategerezwa kwirevorta urumva ko nitwo gushira mu ruhande rwo kubaha kwirevorta ukumva ivyo ubwenge bwawe nibwo bugomba gukora warize amashuri menshi ufite experience zitandukanye kurusha umugabo wawe wumva wotegerezwa gufata decision ico gihe wofashe ikibanza kitari ci wawe mu yandi majambo je uko mbona kubaha ni kumvikana kubaha ni kumvikana no guciranira bugufi ni kuvuga umudamu hamagarirwa gucira bugufi umugabo wiwe peu importe uko aba ameze kose ivyaba arimwo vyose uhamagarirwa guca bugufi kumutahura no kuganira kweshanja niko no kwita kubaha ugerageje gufatira ku badamu batandukanye muri Bibiliya umudamu wese aba afise caractère zitandukanye nk'akarorero hariho Rusi yaje ari umuntu ari submissive peu importe naho atabona imbere ingene hameze ariko akavuga ati ndaca bugufi amen hagaca haza Abigail nawe yari umugore mu mutwe yari yapanzwe yari yahawe caractère n'amakarakteri Imana igushiramo hanyuma igaca iguplasa mu rugo ibona rukeneye iyo karakteri yawe amen Abigail nawe yaje ari umuntu ahabwa umugabo yarakeneye iyo karakteri yiwe mu rugo kugira ngo ashobore gusova abo mu rugo rwiwe nawo muryango wiwe haca haza uwundi rero uwo wundi aba Debora yari umugwanyi mugabo muri ubwo bushizi bw'amanga bwiwe n'ubugwanyi bwiwe ntiyarishira soni kuko Bibiliya itwereka ko yari n'umukozi w'Imana yari umuprofetesse amen Imana ishimwe ico gihe rero dusha tubona ko kubaha kuragutse cyane kubaha si kuvuga ngo ndaca bugufi ngo nemere ibije byose ushobora kuba ufise karakteri y'umugwanyi ushobora kuba ufise karakteri yo guca bugufi ico gihe Imana icimenya n'urugiguhanayo nkuko Maria yari umupfasoni ikamucisha mwagakiza ico ikintu cyo kubaha rero kiragutse gose niko no kivuga jewe urakoze cyane tubwiye amagambo meza yo muri Bibiliya abagore nkunda cyane bo muri Bibiliya babaye indashikirwa nshobora no kuvuga ngo iki kiganiro iyi topic
iragutse cyane Cane. ntitwashobora no kuyivuga mu minota mikeya dufite ariko turavuga iby'ingenzi cyangwa se ikintu twumva cyafasha audience yacu cyangwa cyafasha abakurikirana iki kiganiro nshingiye ku byo wari uvuze kubaha umugabo guca bugufi muri iki gihe ndetse ko turi no muri Amerika muri modern world hakaba hari n'amategeko menshi ya UN uburenganzira bw'umugore uburinganire surtout hano muri Amerika umugabo ashobora gukorera amafaranga angana n'ay'umugore cyangwa umugore agakora amakashi ari hejuru y'umugore ugasanga n'ikintu cya finance gituma abantu bagaragaza n'amakaraktere yabo muri iki gihe ese uko kubaha ko muri Bibiliya ukugereranije n'iki gihe urumva dushobora kuvuga ngo tugendere kuki ese turagendera kuri Bibiliya turagendera kuri UN turagendera umukristo akeneye kumenya iki muri iki gihe uko yakitwaramo ico ni ikibazo ciza cyane kubera abantu benshi barataye umurongo abantu benshi byaravanze byarabacanze urumva turahamagarirwa kubaha amategeko yo mu isi kuko ata amategeko umuntu wese yokwitwara uko ashatse kandi ariko ntitwibagirwe yuko nta na kimwe kija hejuru y'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niyo mategeko ari mu bwenge bwinshi niyo mategeko twovuga yuko adahusha atihenda kuko ayandi mategeko yose yashizweho n'abana b'abantu ariko kandi uri umugore w'umunyabwenge je ndavuga cyane ku mugore uri umugore w'umunyabwenge ushobora kugendera muri ayo mategeko amemta ukubaha n'Imana kuko ijambo ry'Imana ntijyaje gukuraho amategeko kuko nimba amategeko avuga ngo umugore ategerezwa kubahirizwa umugore ategerezwa gufatwa neza mu rugo ntibisigura yuko umugore ni bya bindi nyene biza mu gukunda umugore ariko umugore kandi agaca yibuka nimba ari umukristo kuko turiko tuvuga urugo rw'umukristo agaca yibuka yuko ategerezwa nawe kubaha guca bugufi akama ashirikana ico ijambo ry'Imana rivuga imbere y'ibindi byose yego amen murakoze cyane aho rero ngana ku kibazo navuga ngo gikurikiraho ese kuba uri umukristo ubu ndagaruka kubaza Bwana Egide kuba uri umukristo bigufasha gute gutorera umuti ibibazo biri mu rugo of course turisunga ijambo ry'Imana turisunga rwa rugo rw'umukristo ese haba ibibazo mu rugo haba urugo rw'umukristo rugira ibibazo ko bose baba barizeye Imana ko bose baba bagendera mu kwezwa ese hajya haba ibibazo ese biramutse binabaye ni gute umuntu yatorera ibibazo urugo rwashobora guhura nabyo ico kintu abantu bakwiye kukimenya urugo rw'umukristo n'urugo nkuko hari izindi ngo zose kandi zose ni ingo ariko hari ikintu gice kidushira ku ruhande kikadutandukanya n'izindi ngo zindi nuko kuko reka mbanze nkwereke urugo ubwago no kuvuga iyo mwinjiye mu rugo umenya yuko ari abantu babiri yari yigeze kubivuga ko n'abantu babiri binjiye mu rugo kugira bahuze babane ibihe byose abo bantu umwe afise uko yarezwe afise uko ameze afise ibivumvuri mu mutwe byiwe afise ukuntu hari ukuntu yasenga gatatu ku munsi hari ukuntu yarabayeho agacaja guhura n'uyundi badahuje ibintu kumbe nawe yarabayeho kundi ariko urugo bateza kuyihuriza hamwe bagahinduka umwe kugira ngo bubake ikintu kimwe ikintu gice gitandukanye urugo rw'abakristo n'izindi ngo zose zitandukanye nuko bamenya yuko ari abantu donko n'abanyantege nke bashobora barafise ibintu badahurizako ico nico n'abantu bakwiye kumenya rofete ko uri umukristo ntibisigura ko umugo gwawe ari haleluya amina muhora mu ndimi hari igihe mutavyumvikanako hari igihe utuntu ubona ko ikigutandukanya n'abandi nuko ugumiza mu mutwe rero burya cyende umutwe w'urugo nk'umugabo mvuga ku ruhande rw'abagabo b'abakristo ugumiza mu mutwe burya jewe ndi umugabo ndi umutwe w'urugo kandi ni nkuko Kristo ariwe mutwe w'ishengero
eske Kristo yariko vyitwaramo gute haca haza kugira iki kugira imbabazi umugore wawe igihe cyose ubonye hari ikintu udakunze kuri madamu wawe ikintu cyonyine gishobora kugusoba no kumubabarira no kumwihanganira kwihanganira ikindi mugafata umwanya wo gukominika mukaganira hari ikindi nabonye gifasha urwo rw'umukristo buri mugoroba canke buri mu gatondo sinzi uko muba mwavyipanze kujya mufata umwanya mugasengera hamwe biragoye gusenga n'inzigo mu mutima biragoye gusenga n'ibibazo mu mutima hari igihe biba ngombwa ati reka urumva rero wambabaje byagenze ukunuko ugasanga ibyo bibazo mu bitorera umutima wacu mukatereka tuvugisha Imana twumve ko byiriwe nico gitandukanye urugo rw'umukristo n'izindi ngo zose aho ndagaruka rero bwana Egide kuri icyo gisubizo umpaye ni cyiza cyane ese biroroshye kuvuga ngo reka tuganire kuri bya bibazo ese biroroshye kuvuga ngo ndakubabariye nk'umugabo bimbwire uvuga uti kandi ube uvugwisha ukuri biroroshye kugaruka ati mugore wanje nakubabaje mbabarira biroroshye gutanga imbabazi kiretse n'umugore wawe nta muntu byoroshye guha imbabazi yakugiriye ikintu yakoze ikintu kikubabaza ariko kandi umugore wawe mubana mu nzu iki kintu abagabo bakwiye kukimenya umugore wawe mubana mu nzu kumubabaza bikakunanira kumubabarira canke kumusaba imbabazi bigaruka kubabaza wewe nyene kuko iyo uvuye mu kazi uje wahwere warushe hari umuntu ategeza kukwakira sheri wanje wiriwe gute urumva utegeza kubwira ibibazo ivyo yo hakiri akagatansiyo ntibiba bikibayeho nawe ntubayeho neza hari igihe ushobora no kwihombya project kuko umugore araguhanura ati burya rero mfise project iyi niyi ubona two bigira gute akaguha ibyumviro ugasanga hari igihe kwa icyumviro gituma ugabanya amayerere yo kunanirwa muri iyo project bari murakora ariko iyo wananiwe no kumusaba imbabazi canke ngo umubabarire hari igihe wihombya ayo mahigwe kuko ntahaja muri kumwe none ugira ute biragoye no kubesha utanga imbabazi mu buryo bwose hari abantu bigora ariko kandi nk'umukristo uteza kumenya katasho wawe office uteza kwakira imbabazi kandi nawe ukazitanga amen nibaza yuko ntibyoroshe nko wari ubivuze niyo mpamvu nahise nkazana ako kantu ndazi ko bitoroshe ariko uri umukristo nyine ugomba kumenya ngo byose dushobozwa na Kristo uduha inkomezi kandi ugahora usenga buriya gusenga nicyo kidushoboza no kumva ko uciye bugufi no kumva ko atari wowe wishoboza numva umenga nicyo kintu cy'ingenzi umuntu yakagombye kuba ashira imbere cyane hanyuma rero ndagaruka kuri Madame Eva ni giki abantu bakunze kwibeshaho ku bijyanye na mariage y'abakristo ko bihari birahari akenshi ndavuga ku bintu bibiri akenshi abantu kuri experience nagize ku byo nagiye numva akenshi abantu bakunze kumviriza amabwire y'abandi canke impanuro z'abandi ukunze kwirefera ku kuntu mugenzawe cyangwa uwundi yitwaye mu bibazo runaka bijanye n'ivyo uri kuracamwo ukibagirwa yuko yaba uwo mutware cyangwa umupfasoni mwubakanye si wa wundi wo muri rwa rugo uri kuri referako n'abantu babiri batandukanye kandi satani azi wawe ntazana nibara nk'iryo muri yazananye mu rugo rwa mugenzawe kandi wibuke yuko twavuze abantu b'amakarakiteri atandukanye abantu Imana yaduhaye amakarakiteri atandukanye wewe nimba uri rusi ukagomba kumanejinga ibibazo byawe nka Debora w'umugwanyi ico gihe rurasambuka ako kantu urumva rero ico kintu nk'abakristo dukeneye d'abord gutuza iyo ikibazo kikugeze ko tuza genda ahantu ha wenyene wihererane n'Imana yaguhaye urwo rugo kuko ngo urugo ni projet yambe ngo niyo projet yonyene d'ailleurs yatangujwe n'Imana nukuvuga ngo
nyeneyo niwe azi ivyayo ni ma challenge yose uzoza uragenda uracamwo niyimenye ingene bigenza ica kabiri naco akenshi twibaza ngo umugabo nashatse kubera ko ari umukristo cyangwa umudamu nashatse n'umumarayika mwene data ntiyatibutse ava mu ijuru n'umuntu nkawe n'umuntu nkawe rero ntiwiyumvire ngo ntazokosha ngo hari ibyo atokubahuka icyayi cyo cyose satana ashoboye kukimucishamo isufi juste yuko akajyango gatoya kuguruka birashoboka rero ntitwihende ngo tuba muri paradiso kanatsinda ijambo ry'Imana riravuga ngo satani akomeza azenguruka areba uwaconshomera rero tugomba kuhora tuba turi maso mu rugo rwacu urugo nk'uko wabivuze ni projet nini navuga ngo irenze company n'urugo ni ikintu kinini ubwo twavuze umugabo n'umugore ntitwavuze abana iyo hajemwe abana ukuntu yabijera iyo ni yindi topic ngira ngo nkangurire n'abatwumviriza yuko iki kiganiro kizagira part 2 yo kumenya noneho umugore n'umugabo bakundanye ibibazo byashize abana baje mwose bigenda gute uzakomeze kuguma ku murongo hanyuma ndayibariza Bwana Egide hari ibibazo birakugeraho mu rugo ku buryo wumva umenga ijambo ry'Imana ribaye kure cyangwa ribaye ingume ukumva umenga uracanganikiwe ese wabitoreye umuti wabyo gute tubwire jinsi akamaze ndagushingira nahe gatoya kugira ngo ucumenya uko nabitoreye umuti ko byari bijanye n'igituma byarakunze cy'umugore wanje namukuye muri Gatolika kandi yaranka amadini y'abakizwa bica binsabwa kwihangana igihe kirekire no kumwigisha no kuvugana nyine ibintu byose by'ubuzima nifuza kuko sene kumuva inyuma naramukunda rero tumaze kubaka naho ikintu ntarinzi iyo wubatse nuko burya yaba umugore yinjira mu rugo afise expectations nyinshi cyane n'umugabo natwe hari ukuntu tuba dufise expectations cyangwa ibintu twiteze byinshi ikintu cyo nyene twibagira nuko winjiye mu rugo ugiye mu ishuri ugiye kwiga umuntu kandi no kumumenya biragora kandi nabaje kwigako rero hari igihe habaye miscommunication hagati yanje na madame cyo gihe n'urugendo naye nafashe hama madame asa nk'utemeye ukuntu ndimo ndabikora namwe ati uya ndi umugabo uri umugabo nyene kurya kuntu ahantu yanzindiye yavuze ati reka rero basi tubisengere twumve amen yavuze ati tuzenge twumve kuko byananiwe ntushobora kudesida nanjye sindesida kandi ibyo byose ndabyemera hari abadamu yabonye ugira uko rikosa nawe umugabo ati ndi umugabo ati okay byaza ntitwumvikanye reka tubisengere rero ako nyuma yo kubisengera nyuma nsanga ne kuba nkozerere ndamugatoshere samahano mbabarire kandi buzaverezo nuko byagenze burya imperuka y'amatati yo kutumvikana mu rugo buri munsi bigaruka ku masengesho cyangwa kugutahura yuko après tumuhuriye ku kintu ko gusenga uvuze ikintu kingenzi cyane mu gihe habaye amatati mu rugo ni iki umukristo yakora ntabwo agenda gutanga argument avuga ati rero urumva bitewe n'ukuntu navyize muri science n'ibiki ivyo twaba turiho turibesha ahubwo urapfukama ukamenya ko buriya umugabo kubera ko abakijijwe iyo uvuze ngo gusenga aravyumva akavuga ati reka tubihe umwanya hanyuma twumva ico Imana ivuga na ya tension yari iri hejuru igashobora kuba yagabanuka ikika hasi no kuri ico ni ikintu cy'ingenzi ndafashijwe cyane hanyuma rero Madame Eva sabwe wowe se hari ntaye wadusangiza hari challenge waba warahuye mu buzima wayitoreye umuti gute kuko ubu twumvise Bwana Egide atubwira nk'umugabo ese wewe nk'umudamu kuko turazi ngo abagabo n'umutwe w'umuryango ese wewe muri ya submission utorera
umuti ikibazo cy'urugo gute? murakoze mama Jeannette. Je ico no bivuga ko ahanini abantu turakunda kwihenda nk'uko twabivuze ubwa mbere. Akenshi dukunda kwiyumvira yuko zijya sheri ishusho muba mufise muri fiançailles ngo niko bigenda. Muri fiançailles biragoye ko umugabo akubwira ngo no, ngo yango ivyo ntibishoboka kandi agushaka ariko arakuresha, ega nico bitakuresha urumva. Ariko mugeze mu rugo rero niho ucubona image ya vrai. Urumva hari abahora bavuga ngo jewe ngo umugabo wanje ngo umwana mwiza ngo ni ntore ngo siko biri. Urumva bijya babereka hashobora kuba peut-être ivyo tubonesha amaso bimeze neza, ariko winjiye mu cumba ugasanga niho byagoraniye. Ugasanga umugabo arakunda umugore aramusherisa ama love ni menshi, ugaca usanga wa mugore wundi ariko arigerageza kwikompara n'uwo mugore wundi canke umugabo ariko yikompara n'ugo rugo rundi. Aho usanga mugabo inyuma behind the scene y'ivyo bintu hariho izindi ntege nke. Mu majambo make ico novuga, mu rugo ama challenge arimo kandi ni menshi. Kutumvikana kurabaho, kutumva ibintu kumwe kurabaho bivanye n'amakarakter umwe wese abafise nuko yakuze nkuko nabivuze. Ikintu conyene gishobora gusova nk'umukristo ariko kuko sinzi mpora nibaza kenshi ntimbega badakirijwe batazi Kristo ibi bintu babicamo gute, bakabimanaginga gute, bakabihandoringa gute. Kuko urumva jewe ikintabara kenshi no gupfukama ngasenga. Amen. Kuko hari abamubona abamuzi umushinga nawe wanje kamenga n'umumarayika, ariko haragera igihe na jewe mwakampindukira umugabo nyene. Urumva kuvuga ngo hari ibyo mushobora kutemeranya cyane gose, nkaba oblige kuja ku mavi. Hari n'igihe mba mfise ikintu ngomba kumusaba, mba mbona ico kintu kigoye no kucumva bivanye n'ingene nsanzwe ndamuzi, nkayinda kumupfukamira ebana nkamutumira mwemuyera. Sometime mwemuyera kanambwira ati washaka uvyirekere nanje byo sindabishigikiye. Kumusanga bandafashijwe muri ayo masengesho, sindinde ndazana ivyo bibazo mu rugo bitaza gutorerwa inyishu. N'igihe rero numva mu mutima ari amina, nkumva nagenda nkabimusaba, kandi iyo ndabimusavye nabisengeye vraiment kenshi mba mbona bigenda neza. Amen. Turi kugaruka ku kintu cyitwa gusenga. Gusenga n'urufunguzo cyane. Ni nako bavuga ngo gusenga bifungura ijuru, bikingura ijuru. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi cyane, bifungura ibibazo, ibintu byinshi, imiryango myinshi. Ndiho ndafashwa, sindi niba namwe muriho murafashwa. Je ndiho ndafashwa, ndiho ndunguka byinshi, kandi murazi ko urugo dukomeza twiga. Nubwo je nuko nta nabibwiye, je mwese ndabakuriye amaze imyaka 15 mu rugo. Urumva ko hari ibyo ndabarenze, wenda nimushobora kubona umwanya wo kumbaza, je nzabaha experience yisumbuyeho. Ariko urugo no guhora twiga, ari uw'imyaka 2, ari uw'imyaka 9, ari uw'imyaka 20, duhora twiga. Ubu rero ndabizi ko n'abakunzi bacu hari ico baza kubonamo, hari ico baza gukuramo cyaba kibafashije, ndabyizeye neza. Tugiye ku kibazo gikurikiraho, Madame Eva, ni yihe nama wagira bashakanye mu gihe ubuzima busa n'ubugoranye? Hari igihe ubuzima bugorana ariko atari ibibazo byatewe no kutumvikana. Urugero, bashobora kuba barigeze kuba bafise ibintu bigashira, wenda cyamunara zikaza bagateza ibintu byabo, ikintu kikaza cy'ibibazo. Rwa rugo rushingiye kuri Kristo ruvyitwaramo gute? Urakoze cyane. Ndafatira cyane kuri ako karori utanze. Igihe ubuzima buhindutse mu rugo, kuko birashika no mu bakristo birashika, kuko ni kimwe mu bigeragezo, turacari mu isi. Ico novuga ni kujana n'ibihe ugezemo. Ibihe ugezemo aba ari vyo ugenderamo, kuko akenshi turiyibagirwa tukiyoberwa abo dusigaye turi. Ndatanga akarorero kuri Soba.
turi muri Arizona Ako kanya. hari igihe hakorwa ibikorwa bya soba ibifaranga bikisuka ico gihe amafaranga yari ahari twagendera mu biduga vyiza twaba mu bizu aho twishakiye wambare umwenda ushaka umugabo wamugurira ico ushaka n'abagabo kandi nibaza ko ari bwari mu buzima bworoshe ariko rero iyo ubuzima buhindutse no seulement ngaha gusa n'ahandi hose iyo ubuzima buhindutse dutegerezwa kwiga kwiyajusta ku bihe tugezemo yaba umukristo yaba utari umukristo utegerezwa kwiga kwiyajusta ku byo ugezemo bivana na challenge ni nyinshi ishobora kuba ari challenge y'umugabo yahindutse akaba umupagani yahora n'umukristo bishobora kuba ari challenge y'umuryango mu miryango hakaza ibibazo bitandukanye kutumvikana gutandukanye ni vya bindi nyene vyo twavuga ngo gukoresha ubwenge na karakteri Imana yaguhaye nimba uri rusi ca bugufi hanyuma Imana izogusanga muri uko guca bugufi kwawe nyene nimba uri Abigail nawe bumugwanye ugwanira urugo rwawe nico wahamagariwe nico Imana yagushizemo bisaba aho rero bigaca bisaba kwimenya kumenya uwuriwe kumenya uko usanzwe amawaya gukoze kugira ngo ukoreshe ayo mawaya yawe ngira ngo murantahura nico numva nawe bivugako uvuze akantu k'ingenzi cyane kumenya uwuriwe akenshi ndibaza ko n'utwo tuntu tuza ugasanga umuntu ahise agera n'amadepression nuko yagize over expectations cyangwa se ubuzima yabutwaye ko butakagombye kumenya cyangwa ntiyamenye kwiyajusta nk'uko mwabivuze icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kumenya mu buzima ndinde ndashaka kugera he mbana nande ibi bintu ndavyifate mu gute muri iki gihe icyo ni ikintu cy'ingenzi hanyuma bwana Egide ibyavuze muremeranya nukuri cyangwa uya nibyo ndavyemera cyazo baseho narindi sinzi ngene byagenze urumva ariko reka ndakuhe mpora ntanga simple urugero umunzani usanzwe ukumenya ni umuntu mubana umukunda koko wiha ibintu ikintu uravuga ati eske igihe ibintu byakunze bikemera neza nkagura private jet uyu niwe nyene tuzoguma tuyigenderamo tuyijanamo igihe ibintu naho byanse bigatembagara nkaja munsi y'ikiraro ujya nyene tuzokwivukana y'intuze ubonye naguma rubonye nagaruka ucomeye ko umuntu uko bikose muri kumwe ariko kumva umutima urakubise ko na upgrade inzuzi mumenga no kwa upgrading ucomenya yuko nuko biri kose habagira akantu kari fragile usubira mu rugo ukavuga ati urugo turusubiremo rero reka twubakire ibintu byacu uvuze akantu narindiho nza kugana ku kibazo gikurikiraho ariko uzanya akantu ngo ubanze usuzume uwo muzobana ako kantu ni akantu k'ingenzi sinzi ko twagasubiramo inyuma ngo tumenye neza ariko kuvuga ngo ese uyu niwe tuzobibanamo ese urabona nibyagenda gutya azaba urubeya cyangwa azaba amazi cyangwa azaba iki cyangwa azaba umuyaga urumva ako kantu ese katubwire neza urumva igituma nkubwira uko muri mariage nta ku upgrading nta ku degrading mariage ni mariage uyinjiyemo kaba kabaye c'est fini donc utegeza kwishira mu mutwe uyu muntu aho ni ku bantu batarabana ibyo tuba dukwiye kubigira muri premarital counseling abantu bakaba bazi ibyo bagiyemo umuntu uhisemo kugira ngo umubane ababaye wonyene kandi umushira ku munzani wo mu mutwe wawe ukavuga ati uyu muntu rero ndamucaguye igihe nagiye nkagera no mu ijuru no nyene tuzojana igihe nagiye no mu mazi no nyene tuzojana je madamu aza guhindura idini yambwiye ikintu gikomeye arambwira turumva uri umukiriso uri muraja mu ijuru nta kintu kibi urambwira kugeza isaha kandi abakizwa kusanzwe sinaberekwa ariko jewe ndaje yo mana yawe niyo mana yanje ivyo uzoja tuzoja ivyo ubibuze nuko nyine tuzobaho uko nyene kandi ntugire ubwoba arazi ikindi naco ndakubwira igituma yavuze uko jewe
reka nyene nce ndaguha nako kantu novuga imva ku gatumba ahantu kure nawe madamu akaba ahantu hegereye igisagara gakeya urumva ako kantu avuga ati rero ko ndagukunze reka twinjirira anava ubwo rero nanjye nkaba mu mutwe mvuga nti nduga mu ijuru nta wundi nzodugana ni madamu amen manutse hariya basha twendi turi babiri uko rero uca tubone ibintu uca tubihuriza hamwe gutyo kandi amaso aca tumbera intumbero imwe isifiko nawe ababibona uje nuko ndabibona eske nawe bibona uko nyene nuko ya ngira ngo turiho turagana ku musozo w'ikiganiro Madame Eva sabwe wagiriye ihe nama abantu dushingiye ku byo Egide avuze yavuze uko yabigenje nyene bajya kugubaka guprepara inzira niki ariko hari cyo wokongeraho uvuga uti ugiye kurushaka niki cy'ingenzi gikwiriye yashingiraho ku ijambo ry'Imana kuba ari umukristo niki cy'ingenzi wavuga ukagira inama abantu bari kutwumva ego murakoze papa Egide avuze ijambo ikintu gikomeye cyane avuze ku kintu cyo kuvuga ngo turi babiri iyo tuja niyo tuzojana ahariho hose yaba muri Gehinomu yaba mu ijuru tuzoba turi kumwe turiko turajana dufatanyije urugendo biroroshe cyane yuko mu gihe mudahuje kwizera n'umuntu biroroshe cyane ko guhushisha inzira biroroshe cyane kuko n'ubuzima mugiye gusangira n'ubuzima mugiye gushira hamwe heureusement ko papa Egide yaparvenye gukonvenka madamu akamuzira mu nzira yo gukizwa batarashobora kugira mariage sino hanura umuntu wari we wese kuja muri mariage n'umuntu badahuje kwizera nta wari we wese idini ryose musengeramwo uko mwumva ibintu mu vy'Imana ni muhuze d'abord umve ko ari umuntu muzoja hamwe mugasengera hamwe ukumva connection y'ijuru ari imwe ico ni ikintu cingenzi cane mu bariko barategura kubaka kuko biroroshe cane yuko umuntu aguhindura kuba umuntu mubi canke akaguhindura aguhindura kuba umuntu mubi kurusha uko yo guhindura kuba umuntu mwiza rero ntiwibaze ngo uzorindira kugeza mwubake hanyuma ngo uzomuhindurira mu rugo abagufise wabyemeje nyene bijanye n'ijambo ry'Imana nta gutandukana ni mpaka urupfu rubatandukanije nta na kimwe kibemera gutandukana rero ico no bahanura nuko nukuri babanze batuze barabe babaza Imana cane cane bumve yuko koko wari we muntu bakuriye kujana muri urugendo rw'imyaka yose yego uvuze akantu keza cyane numvise ku kijyanye no kubakana muhuje aho musengera niba numvise neza ni ikintu cy'ingenzi ariko kitabonwa na bose ese Bwana Egide wakitubwiraho neza ese abantu babana bagomba kuba basengera hamwe abantu babana ese iyo badasengera hamwe ho urugo birapfa bigenda gute ubitubwireho gatoya turiho turagana ku musozo so nkuko nabivuze je madame wanje yaje ava muri Gatolika ariko hari minsi yo kuresha umukobwa ni minsi yo kumubwiza ukuri rero imbere yo kumwinjira mu rugo ahantu burya ingo zikunda kunonekarira nuko murinda mwinjira mu rugo isaha y'ubugeni kagera mutaravugana hari ikiganiro gikenewe cyane imbere yuko mwinjira muri mariage kuko ico gihe ni cy'umukobwa decide cyangwa umuhungu adecide nimba yo biguma mu canka bivamo hari ibintu bihagarara inkondo zihagarara mariage sigaje ukwezi sigaje indwi ni gihe ico kiganiro babonye nyene bitopasa cyagihe cyo kwinginga cyo kugura amashoko atavuye mu mutima cyo kuvuga ibintu bya sheri atani byo waruzi kuvuga kiragera kigahagarara ico kiganiro naco kigiranye n'iki muganira amafaranga umuhungu utegeza kuvugisha ukuri ayufise nayo udafise nandi mbari n'amadeni umudamu wate umukobwa mu zobana ategeza kuza ayazi aho ubuciye imigozi yose ishobora kuza satana ashobora kwinjirira ko aciye ku mafaranga mu rugo ikigira kabiri muganira ku idini idini jewe madame namubajije none okay nta kibazo
uvyumva gute kuzorera abana kunashaka ko abana tubaho kwizera kumwe kuko batabona madama atonze muri ekereziya nanje ntonze madama ari nakantu yazanye hari umupasiteri mu Burundi bazi cyane avuga ati base rero twese to compromising ingo tugende kwambaye haga niko bamwita nyamuntu ati ngo tugende kwambaye haga turaganisha abo toye ingo nawe numukizwa aho waje mu bakizwa arateba rero igihe kigeze hamwe ati no reka nze tugira ukwizera kumwe dusengere hamwe igikono ko twese tuja mu ijuru ingo turashobora kubana badahuje aho basengera ariko akona kandi ga pression muba mwiyongere ko mu rugo kuko hari ibindi biganiro byiyongera ko abantu basengera hamwe bo batagira ariko mwe mukeneye kuza muragira ikindi bico bisaba ku mugore abantu umugore azi ubwenge n'umugabo azi ubwenge mukamenya ukuntu mubigera ariko birakunda nubwo arakaziga gusa nzi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ese ababiri bagendana badahuje nibaza ko iby'ingezi cyane nuko mwaba musengera hamwe ariko nanone iyo bidashobotse bidakunze bijya bibaho ukaba waba mu ntege nke ugakurikira cyangwa se ntumenye gushishuza neza cyangwa mumenye kubiganira nk'uko wabivuze cyangwa se kubitegura hakiri kare ariko biramutse bishobotse twabigenza gute wa mugore ahita akurikira iby'umugabo ku murongo cyangwa umugabo akurikira iby'umugore bigenda gute Eva bigenda gute mama Jeannette ico kintu ni kintu cingenzi cyane ngerageje gukosora navuze nti abantu bahuza ukwizera gutandukanye naho musengera n'ishengero mujamo biratandukanye ibyo n'ibintu bibiri bitandukanye kuko mushobora kuba guhura mwese mwizera Kristo nk'umwami n'umukiza kandi mwumva yuko Kristo ari we shingiro ry'urugo rwanyu ico nico twita ukwizera mugabo rero gusengera hamwe iyo nayo n'indi topic kandi iri vaste hariho intaye nyinshi muranumva kumbure n'abariko baradukurikiranira bihora barabyumvise cyangwa bamwe barabiciyemwo nk'umudamu akitora agakizwa Imana ikamugenderera koko agahura na Kristo ari mu rugo rw'umushinga ntahe atazi Kristo hariho nk'uwo numvise yari yifitiye umugabo yari akicinwe rutuyoga kandi yari umuntu nyene ari classe yo mu diplomate bafise nyene amavere meza amadekoro y'imivinyu mu nzu kugira ngo yakira abashitsi biwanezerewe arivyo bamenya aribwo buzima babayemwo ashitse wa mudamu ngo ashika afata bya birahuri byose ya mivinyu zimvye umugabo yaguze hirya no hino ngo arabimenagura urumva umugabo atashe azanye abashitsi biteka arabura ngo ingene abakira urumva nk'uko umushinga ntahejide yavuze bisaba ko uba uri umugore w'ubwenge canke uri umugabo w'ubwenge kuko navyo birashika umugabo agakizwa imbere y'umugore aho turiko tuvuga kubaza barubakanye hanyuma ukwizera kugahinduka mu nyuma muri ico gihe rero nukuba amaso ukaraba ingene uvyitwaramwo ni hahandi duca tugaruka ku vyo guca bugufi kuba ku submissive urumva umugore ca bugufi umugabo nawe nimba ukunda uwo mugore wawe mutahure umenye ko atari kinyabugingo canke atari ikirobo uca uhindura ngo ucugira uko ushaka nawe uko mpwemu yera yagusanze akakugenderera ihangana urungogwe niyo mpwemu yera nawe izomusanga igihe ciwe nicagera ahinduke amen ego amen byose bigaruka ku guca bugufi gusenga kubaza Imana cyane no kugira ubwenge amen turiho turagana ku musozo w'iki kiganiro nibutsa abadukurikiye abazadukurikira nyuma iki ni ikiganiro wari ubizi gitegurwa n'ishengero Christ Life Center riba hano Phoenix ukaba waba uri umushitsi uje Phoenix tugane hasi hano haraza kuba numero na adresse ikiganiro warubizi gihora gisohoka rimwe mu cyumweru mukomeze mube ku murongo tubafitiye byinshi nkuko nabibabwiye hari topic izakurikiraho sinyibabwiye neza ariko tuzaguma muri uyu murongo mugume ku murongo turabakunda kandi Yesu abaho umugisha reka turangize dusenga
dusoza iki kiganiro Bwana Egide wadusengera. Murakoze. Mwami Imana turagushimiye cyane, uri mwiza kandi ugira neza, kandi mwami uri umunyabuntu nuhabwa icubahiro. Niwo twemereye ko dufata umwanya tukaganira kuvyubaka kugira ngo dukomeze itanguriro washizeho mwami Imana. Rero ubwo wakoze ko uturongora uduha amajambo, kandi turakwinginga kugira ngo ibyubaka bikomeze kubaka na cyane cyane bitegura umugeni wa Kristo. Urakoze cyane rero mu gihe tukirindirira isezerano ry'umwami wacu Yesu Kristo, turakwinginze duhe guhagarara no kwama dufise ubwenge mwemu wawe atuyobora mu buryo tubaho buri munsi. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Amen. What do we